mu nama ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta biri mu bumwe bwa Afrika nakaryo kuri ba nyenicubahiro abakuru b'ibihugu ko guhura bakaganira hambavu y'iyo nama ku migenderanire isanzwe hari hagati y'ibihugu vyabo. Ni muri iyo ntumbero nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yabonanye na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia. Mu wundi mwanya naho nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye arabonana na nyenicubahiro Idriss Déby Itno umukuru w'igihugu ca Chad. Mu kiganiro yagize nabo ba nyenicubahiro ko ari babiri baganiriye ku migenderanire myiza isanzwe hari hagati y'igihugu c'u Burundi be n'igihugu ca Ethiopia ku ruhande rumwe be n'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Chad ku rundi ruhande. Na cane cane yuko muzi yuko ivyo bihugu ko ari bibiri igihugu ca Ethiopia n'igihugu ca Chad ari bihugu bigenzi cane, ari bihugu vyamye bifata mu mugongo Uburundi, vyamye biba hafi Uburundi no mu bihe twagiye turacamwo vyari bigoye, aho tubona neza yuko uburyo bashigikira Uburundi uno munsi nejo atawoba agikekeranya. Rero kabaye akaryo ko gusubira kuganira ku vyerekeye imibano, ubutunzi, iterambere, amahoro n'umutekano mu Burundi eka no mu karere, no gusubira kwiha iyindi hangiro yo gutsimbataza imigenderanire kugira ngo turi kumwe twese tujane kwiterambere twifuza ku bihugu bitekaniwe abenegihugu bose batunganiwe kandi baroraniwe.